karimwo ako mugabo kandi bo nyine bashitse ngaha baragira bati jewe ngomba kuba umuvyeyi wa naka umwana wiwe akamufata nk'uko umenga ni umwana wiwe kandi ufise ubumuga butoyi arafasha ufise ubumuga bunini kugira ngo sinzi ko mwabibonye arashobora kuba afise imbekiri kuba atagira ukuguru agasunika uri mw'ishenze rubanze ni ukuvuga yuko bariyumva nabo kandi hageze no gukina barya barabagiye bakabumutsa bakabashira hasi bagakina bose n'ukomeye ugasanga bariko bakinira harya mu musenyi bagakiniraho bose bagakina nk'ivyo ni ukuvuga yuko bakirana barakundana barafashanya. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima, mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umwe wese ariko aradukurikirana aherereye. Uno munsi ni kwigerekerezo rya 15 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 aho Axia Vibes TV iramutse ihimbaza d'une façon solennelle imyaka ibiri imaze iriko irarangura ibikorwa vyayo. Aho muherereye muhora mubibona, murabona ibiganiro, murabona turabashikana hirya no hino kugira ngo mushobore kwiyumvira vy'ukuri amakuru atomoye Vibes TV iba yabateguriye. Uno munsi rero twashitse ngaha muri kino kigo ca 5 Kizito tuza guhimbaza kumwe n'ibibondo kumwe n'ababireze ngaha muri 5 Kizito iryo sabukuru ryacu ry'imyaka ibiri, ariko tuza kandi tuje gutera iteka umuntu nk'uko icivugo cacu kibivuga, tuje gutera iteka bino bibondo biba ngaha mu kigo ca 5 Kizito. None muri kano kanya tugira turi buganire umuyobozi wa kino kigo aza gutangura abidondore. Kaze master. Murakoze cane. Twidondora ariko arakurikirana kuri Axia Vibes TV. Yego, jewe nitwa Mama Immaculée Niyondiko, ndi muganga kandi nkaba ndongoye kino kigo ca Institut 5 Kizito. Yego, muganga banarije cane. murakoze cane. Nanje ndiko ndabashikiriza kino kiganiro nitwa Akimana Anike, nkaba ndi umukuza kivi wa Axia Vibes TV, inyuma ya kamera haba n'umuvukanyi Merance. None turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Master, mu gutangura mwotubwira kino kigo ingene catanguye muri make? Ego cane, iki kigo catanguye mu mwaka w'1965 gitangujwe n'umwepiskopi wa mbere w'umurundi yitwa Mikaeli Muyahaga. Uwo mwepiskopi nk'uko nyene n'abandi bungere bagendera amaparuwase yaragenda hanyuma akabona abana bagendana ubumuga. Abo bana abavyeyi barabanyegeza kubera muri ico gihe umuvyeyi yavyaye umwana amugaye yabona umenga n'igihano c'Imana n'igihome, agaca arondera kumunyegeza ntamushira ahabona. Wewe rero akabona ati umuntu agumana iteka ryiwe uko ameze kose aba afise iteka n'umuntu. Ariyumvira rero aguma arondera nyina yoha iryo teka uyu mwana akaja ahabona kandi bishoboka bakabimufasha. Niho yaca atanguza rero iki kigo, agaca akizanamwo abo bana ashoboye kuronka aho bagiye baratora bakabazana, hanyuma bakabafasha mu vyo bashoboye. Mu ntango bakironka bakeyi, ariko ubu abavyeyi nyene bemeye kuzana batanyegeje nyene batamumanye mu mbari, hanyuma barabaziraga bakabafasha cane cane yashaka babigishe hama kandi babagorore. Kuko ubwa mbere yazana abafise ubumuga bwo ku mubiri mugabo mu mutwe bimeze neza kugira ngo bishobore kwiga. Ego niko catanguye ico kigo, gica kirabandanya gushika no kuri Nizzo. Ego, murakoze. None umweranda Kizito mwamutoye gute kugira ngo yitire kuri ino shuri? Ego, umweranda Kizito mu kumutora yaravye muri barya maratiri b'i Buganda hafi. Kizito niwe yari mutoyi cane muri bo, yari umwana agira ati uyu mwana rero yoba umuvunyi w'abana ari ngawe.
kunezezwa umuryango wanyu bamenye mukama tubamenyereye mu mashuri nka Saint Michel Archange byagenze kugira babazeze na kino kigo ego burya mu butumwa dufise abene mukama harimo ugufasha abasaza harimo gufasha abarwayi harimo no gufasha abagendana ubumuga n'indero yo mu mashuri no kumenyesha ijambo ry'Imana urumva rero icyo gufasha abagendana ubumuga kirimo mu butumwa bwacu ivyo rero tugaca tubikora twisunze k'akarangamutima ka bene mukama twisunga umuvyeyi wacu Bikira Mariya tugira tuti turabasavye b'umukama mu kwicisha bugufi no mu kwitega ishaka ry'Imana uko riza kose rero twisunga Bikira Mariya kumwe yiruka aja kuramira mene w'abezabeli natwe tugenda twiruka turamira abo bantu bose babikeneye harimo rero nabo bagendana ubumuga urumva je icifuzo ciza icivugo ciza mufise hari akajambo k'Imana nka en verset biblique muba muvuga ati verset niyo duhagararako muri ubwo butumwa bwacu ego cane tutifashije ijambo ry'Imana ubutumwa bwacu bwaba butunanira kuko ni Imana y'ingoga kandi ubutumwa butoroshe rero twebwe twifashisha cane cane ijambo dusanga muri Matayo ikigabane ca 25:40 aho Yesu agira ati ico cose mwagiriye umuntu wese muri abo bato bato tuvukana nije bakigiriye ivyo tugira rero tugirira abana bacu tubigira Yesu tubabonamwo Yesu ego ico Yesu akadufasha ijambo ry'Imana nico tudufashe murakoze cyane nega mase muriko murakora buno butumwa mwebwe mwiyumva gute hari ico biheza namwe bikabungura yo muko mwiteka abo bana iyo teka namwe muraheza rikabagarukako ubwo butumwa mukora gute rwakanyamuneza kameze gute mu buzima bwanyu bwa misi yose mubibamwo gute kuko nabonye hari abana bakeneye ubufasha bwa bose aho usanga nyene batari autonome hariho nabo bigendeka nubwo iyo muriko murakora ubutumwa mubwiyumva gute twebwe mu butumwa buraduhimbara ntituhimbawe n'ubumuga mugabo duhimbawe no gufasha uyu mwana bagiye gukura hariya kugira ngo nawe aje ahabona aronke iteka yumve ko ari umwana nk'abandi rero twebwe tukujije uyu mwana tukamuduza turumva natwe iryo teka ritugarukako kuko kandi tuba turiko turakorera Yesu ari muri uyu mwana ni ukuvuga rero biraheza bikaduha agahimbare iyo tubona uyu mwana tugize aho tumugejeje kuko by'ukuri kuva muri ico gihe gushika ubu turafise benshi ikigo cagiye kiraramura turababona kandi benshi bari rukonesa baraza barafise itariki ngaba babahurira mu kwa kabiri itariki 5 bari muri ishirahamwe bise Cercle des Anciens et Amis de l'Institut Saint-Kizito abo rero baraje bari ngaha ni ukuvuga rero biraduha iteka kandi biratunezera cyane kubona ko uyu muntu twamukuyemo umuntu kandi harimo abantu bari mu bibanza bikomeye byiza bagaruka bagafasha abatoyi babo urumva rero biraduhimbaye iyo tubafashije tugomba kubageza aho bikejeje kandi tukabona n'abana barafise akanyamuneza kuko hariho abavayo uko kuntu imiryango burya n'ubu irabakira rwose rero tubakira kugira ngo umwana yavuye hariya atagira nako kanyamuneza abone ko ari mu bandi natwe tukamwakira nk'abavyeyi n'abakozi bose bakora ngaha barabizi ko baba baje kugira ngo ego barabizi yuko baba hafi yabo ego twese tuguma turuko kugira abana tubakuze kandi batanga akanyamuneza bose niba mwababonye ni abana batanga akanyamuneza ni abana iyo turi ngaha iyo bari muri buruhuko twe turumva ko umenga turabuze ikintu kuko ni umwana aza akagusanganira akakubyinira agatamba agakina ukajamo ukabona ko umwana uhimbawe ufite akanyamuneza urumva rero nivyo bikakutunezera murakoze cyane abakunzi ba Axia Vibes TV ndabibutsa yuko turi mu kigo ca Saint Kizito ikigo gisanzwe citaho abana bafise ubumuga kikaba ibyo bikorwa bikorwa n'ababikira bene mukama
none mubikira umushyitsi wacu ndashaka kubabaza mwebwe ngaha nabonye hariho abana bamugaye hariho umugabo n'abakomeye bigenda gute higa uwo ari we wese ngaha ku bisanzwe ni ikigo c'abagendana ubumuga ku bisanzwe ariko rero twabonye yuko kubaza ukabashira ngaha bagendana ubumuga gusa wohava umenga abo bana n'abantu bahari ibivomo bari ukwabonye nyene gushika kwabonye nyene ariko twe twarashizemwo abakomeye kugira ngo bumve ko ari abana nk'abandi bari mu bandi bana kandi nabo bakomeye bumve yuko nabo ari abana nk'abandi bashobora gukina nabo kandi bakabona yuko bashobora kubaha n'ubufasha bakeneye bumve yuko bashobora kwakira uwo ari we wese uko ameze kose rero ahanini twakira abagendana ubumuga 80% n'abagendana ubumuga 20% n'abakomeye barigana mu ishuri basangira ubuzima bwose burya nimba mwaragiye twasangiye ntukayamesa urashobora kubona umwana akomeye akaraba gumana ijisho kuri bariya akaraba ico akeneye agaca yiruka kuzana isheze bwazo ukazibona aramutwaye egahegeziriye cyane nibaza nti none ko bari abana bari responsable y'abandi aho usanga umwana ari responsable y'uyu canke ni kagatima gusa ko gufasha gatuma karimo yiyumvamo umwe niwo bakabona ico akeneye karimo ako mugabo kandi bo nyine bashitse ngaha baragira bati jewe ngomba kuba umuvyeyi wa naka umwana wiwe akamufata nk'uko umenga ni umwana wiwe kandi ufise ubumuga butoyi arafasha ufise ubumuga bunini kugira ngo sinzi ko mwabibonye arashobora kuba afise ibekiye uwo atagira ukuguru agasunika uri mishenze rubanze ni ukuvuga yuko bariyumva nabo kandi hageze no gukina bajya barabagiye bakabumutse bakabashira hasi bagakina bose n'ukomeye ugasanga bariko bakinira hajya mu musenyi bagakiniraho bose bagakina nk'ivyo ni ukuvuga yuko bakirana barakundana barafashanya ni vyiza cane ko uwo mutima w'urukundo mubareresha none abana bari ngaha bose bari mu ndaro ntabiga bataha abiga bataha ni bakeyi cane bariho ni abana bake cane ni abana batarenga 15 abantu bose kandi mwakira abahungu n'abakobwa muhera ku myaka yihe twekeje guhera ku myaka 7 kuko ugeze gutangura mu wa mbere hama kandi umwana ageze kumva yuko yoba naho bitigera umuvyeyi vyaba biryoshe ko mubana n'umuvyeyi mugabo ashobora kurinda kumara iyo minsi atari kumwe n'umuvyeyi wiwe barabari ngaho amaze guca akenge gatoyi biga gushika mu wa kangahe aha rero abana b'iwacu biga gushika mu mwaka wa 6 twebwe turabona ko bidakwiye ku bisanzwe twashaka yuko babandanya mugabo dufise ikibazo c'uko aho turi ni hato cane ni hato bose mugabo tukaguma tubirondera tubisaba tubisengera tubisaba n'ababifitiye ububasha kumbure umunsi bizokunda ngira tuzoharonse abantu dushobora kubandanya tukabashira kuko abana bacu bavuye ngaho mu wa 6 baragira ibibazo ubwa mbere amashuri bagendamo nivyo leta iradufasha muri orientation tukabasaba amashuri bakabadushirira mu gare abana bidashoboka ko baca muri ayo mashuri kuko hameze bitajanye n'uko bameze haba ikindi naco igihe bari ngaho rero turabafasha no mu kubavuza no mu kubaha birya bikoresho nsubirizagingo canke nsiguragingo amaproteze n'amaorteze ariko bamaze kugenda ntidusubira babisiga ngaha canke oya ivyo bafise bagenda babitwaye kiretse amasheze rurange bipfuye mugabo reka kubera urumva tuba dufasha bari ngaha mu kigo n'abatunganira batunganya kuri abo bari ngaha urumva rero bagiye baba bagiye ni ukuvuga yuko baheza bakagira ibibazo rwose ivyo bikoresho kuko biramutsinvye ntibaheza ngo abavyeyi babironke
umwe atabironse uyu mwana ntasubira kubandanya ngo yige canke ngo akore utundi dukorwa murumva rero yuko biragoye cane nico gituma twuma turonde kuraba ko dusabira kuri iryo teka niko mwana bigume ryubahiriza ashike kure bishoboka. murakoze cyane turabakengurukiye cyane kuri ico gikorwa c'iteka muba muriko murakora mu gihugu muri ekleziya none gamase ndabibarize abariko baradukurikirana bari mu mihingo yose hari abari ngaha hari abari hanze hari akajambo muba mwifuza kubabwira hari ico muba mwifuza kubahamagarira twumva ico tubahamagarira ubwa mbere nohamagarira abavyeyi kumenya ko ubumuga buravurwa hariho ubumuga buvurwa ugakira burya nimba mwaravye neza ni abana harya bafise kera batahaguruka mugabo ubu bahaguruka bagenda bari bafise ubumuga vy'ukuri none rero abavyeyi boraba abana bafise ubumuga bakabatwara kuko ubunye amasanzwe yaragwiriye ariho nubwo benshi atameze nko ngaha mugabo ariho bakavuza abana bakiri bato kandi birahera. Hanyuma ikindi naco nosaba ni umuntu uwo ari we wese afise umutima w'ikigongo kuko ngaha aba bana ntiboroshe gutunga ni abana batoroshe gutunga kuko dufise abana barenga 200 bari ngaha 120 n'abandi bari ngaha muri iki kigo ntivyoroshe kandi n'abana bafise ingorane ubumuga harimo ivyo babuze mu mubiri bakeneye gufungura kuruta n'utuntu kandi tundi tumeze neza bikomeza amagufa urumva igihe conyene nico bishobora biragora umuntu wese arashobora kuronka ico akora yogikora hanyuma kandi urumva ko dufise hatoya n'ikindi kintu twiyumviriye kugira ngo bikunze n'abantu bakatwumva bakadufasha kugira ngo badufasha reka twokubaka tukubaka tuja hejuru gutyo abana bakangukirwa bakaronka na bimwe twifuza n'ingene bagira ibyo byose vyokunda urumva rero byose turahita tukabisaba umuntu wese atwumva afise uko yigira afise n'ijwi ryiwe ijwi ryanyu ndazi ko rishika kure ego nico ntera mu kwaka ego hanyuma no kudusabira kudusabira abo bana kuri iryo teka niba bana tukudusabira tubikora kuko numva ko cane cane binagoye udafise ukwihangana vyokora kandi urumva gushima bitoroshe n'ukomeza abo bana n'abakozi babafasha baba bakora muri ibi vyo kubagorora bababigisha ni ikigo cimenya urumva ko gikeneye ubufasha natwe urumva cimenya hari naho usanga udashika aho umukozi ashaka ugasanga kumbura aciye aguma agenda aja kurondera kandi yari amaze kumenyera baha abantu urumva rero tuba tubikeneye buri wese ico ashoboye kandi n'ukuri hari abahora babigira n'ubu babandanye abakunzi ba Action Vibes TV turabakengurukiye cyane bariko muradukurikirana muri kino kiganiro twongere duhurukire no mutubere wacu turashimiye cyane ko mwatwakiriye turashimiye cyane kuri kino kiganiro nkaba ndababwiye nawe utaha mwari kumwe na Akimana Anike kugava Action Vibes TV na Melance inyuma ya kamera murakoze cyane.